Nekereza ko biri rusange ku bapiyoniye batumiye abantu benshi ko musigaye mubona hamayininga bake mubo mwatumiye. Urugero nimba umuntu yarinjije abantu 100 ugasanga abantu 20 nibo bari gukorera mining ku gihe, bisobanuye ko 80% byabo watumiye barahagaze. Ushobora kubyibazaho igihe kinini cyangwa gito, ariko igisubizo nuko twese tubihuriyeho ko abantu binjiye muri iyi projet bose batakimayininga. Ahubwo ikibazo kikaza kigira kiti, ese ni projet yakererewe kuba yashyirwa ku isoko cyangwa abantu ubwabo nabo bashobora kugira imbogamizi zituma badakomeza mining? Projet itinze gufungurirwa open mainnet byatinza abantu gukomeza gukora mining. Nawe uratubwira uko bitekereza. Ni nako tugiye gukurikira Mutumishi muri iki kiganiro yasobanuye byinshi. Hanyuma hano ni kuri Rugwiro Prozone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire muri WEB3 maze tubibyaze umusaruro. Mutumishi yagize ati, bahita no kureba no kumayininga. Yewe gaye, ega ndatangaye ngiye kumena nasanze mu bantu 105 natumiye 115 hariko haramina abantu 3. Yewe gaye ngahoda. Hivi watu wanafikiria nini? Ariko bagao haragera igihe yuko muyumvira ejo hanyu. Arega naho turiko turaronka ubuvunji bwa payi. Si byiza gucika intege, si byiza. Imyaka yarashize, iminsi irahira mbigisha artificial intelligence. Yewe no mu gihugu tunafise ngira n'abantu bajejwe ibintu by'itangazamakuru, nta n'umuntu n'umwe yigeze nanyandikira akavuga ati, Mutumishi ndifuza ko wozi Bujumbura uzu dukorera ikiganiro kijyanye n'irihindagurika rya tekinoloji yibanzeho na artificial intelligence. Abarundi bagerageze ko gukurikirana banarabe n'ibizobejo. Turahe periode séance yukuvuga ibintu by'ihindagurika ku isi iraheze, nta ni radio nimwe. U Rwanda rwo ni congratulation, barabwiye abantu babo ati bya artificial intelligence n'ibiki byose. Ariko mwibuke update twigeze guhabwa na Kote, in that futures we must pay in crypto. We must pay in crypto. Ico gihe tuzoba turimo ni itegeko umuntu kuzorya artificial intelligence mu ifaranga rya crypto, na hiryo faranga ntago ari rindi, ni azoba ari payi. Mwe gusa muhebe no kumayininga, intege zicike burundu. Aho wewe ukwamiye niho abandi baronkeye utuguvu. Abantu bariko barashwana na Clarity Act, abambaza bimeze gite bya Clarity Act. Neka ntako none ushaka bici bimera gute? None technology katawugwana nayo. Kina nababwiye ati ibintu byana amategeko y'iyisi y'ibihugu. Ni kwa kundi umugeni arongogwa mugabo akiyankisha kuri ruburiri kandi ategerezwa kubwurira. Ibyo narare babwiye mubashaka iyindi nyishivuye hehe? Isinyo rya Clarity Act bijya ntibiraba technology ya payi. Ivyo ntibiraba payi, yoyo ni atuwa kwenda mbere. Clarity Act ikabatanga kuba approved bataricara ngo bavyemeze. Bazoza kuvyemeza batumva batabona. None katawu nyinyorana n'ikiri bumuhambe ekada. Gero ntibahangayishe, twe gusa tugume tumayininga. Umwanya nawo niwo mucamanza. Payi ntihagarara, iri unstoppable. Ni unstoppable kwinosi iyi monde turiko. Ariko ndaravye abantu bariko baramina, ndavuga ariko ibintu byagenze gute? Kubwo nafashwe nano magwara ntakivuga umunsi ku munsi, ngo abantu bumva akajwi ka Mutumishi
yamaye nka rega ndumiwe ngiye kumina kuko reve yari isonye kuko mina kuri reve ngiye kuraba reference muri sakenze vrema hariko haramina abantu batatu ndavuze baba pioniye nishwe n'ukumigwa abagabo ngira ndababwiza ukuri izi mvunji za payi muri ko muratesha umwanya kandi ari ugukoza ku rutoki yewe jewe aha ndazi neza yuko ubwonko buzobagarukanira ibintu byose nababwira byose ku Muriri muri ko mubona biba in live kimwe ku kindi kimwe kivaho hazi ikindi kimwe kivaho hazi ikindi ibi bizoza bwatisha Mutumishi atwibusa kumina n'imisegonda n'ibiri ntiducike none ubu turipfuza kungene two mining yayirikira kubwira ati bana kugira ngo je ibintu bigende kuraba ugira uko ingenzo ndihe muri payi naho yegome ntiwarosuzugura ntiwarosa amafaranga yo kugura payi none nizo kumina zaragucitse yewe mwikomereze mu iryo tiro murimwo mukomeze iryo tiro murya umunyenga bashe murya umunyengatu nanje uko ubuvunji babure uko ubuvunji batwemerera ko tubu bwakimira iyi time ndacabwakimira ndabukusanya nuko gusa systeme umuntu atawe yitegeka ati cundabira abo bantu bose natumiye batariko baramina izabo bari kumina ku kwezi ucuza urazinshira ko jewe burukominye nuko atawutegeka systeme noyikoze ariko none WEB3 ni freedom buri muntu wese azorya ico yategekanirijwe kandi yahiganiwe nta kundi nuko none iyo umuntu amaze gushishikariza abantu ati mining payi arega hari ibintu biba bitandukanye mu byumva biratandukanye umuntu ubu nta muntu yoba agivuga ati ngo ngiye kwigisha umuntu ngo yinjire muri payamine oya n'abayinjiye turiko turababembereza ku mining abagiriwe amahirwe bakagira migration ya mbere baringingirwa kugurana payi z'ibihumbi nka 70-80 ivyo kuvuga ngo ushiramo ayandi mahera navyo amahera ntagirwa na bose ariko basi nizi zibiri zitatu zikiboneka buri kwezi nazo uzurazihusha ngaho da komeze muryame iryo tiro arabona abajije ati ariko sha we kutakimayininga wemwe ngo nabonye abanyamerika ngo batariko barakira ibyo kwiga amategeko y'ivya crypto no kuyasinya ngo ndiko ndabona ibi bintu bitazopasa eka technology ntigwana na guverinema ariko ibyo mwe muri imagine nibiki nirigwa ndavuga ngira ngo nta ni audio nimwe yo kubigisha ukungene blockchain technology intambwe yayo idasubira inyuma ntaravuga ntarabigisha ariko abantu baraho baguma you wasting time bro uri kurata umwanya kandi ico gihe uri kura siba umunsi wo kumininga ntago kizogaruka none bazango naho bokwicara bakavuga toke turasinya amategeko ya crypto na Clarity Act na passe iyi minsi uzoba uri kurasiba kumina Clarity Act zoshikugarukanira no misati okay tiwe wari warandindiye ko bansinya ti ya minsi ndayikugarukaniye yimine urekimire payi urekimire payi utamenye mwijya minsi izo yikugarukanira act ya Clarity Act we mininga bazobisinya bazoshaka bareke mugabo bazoze kubisinya wewe yani atuwa kwa atuwa urugendo ruguma ruja mbere ntagiye n'umusi n'umwe nasiba je ndumiwe kwera abantu batatu mu bantu 115 tavuga ati babagabo rero ngaho da urugamba aho rugiye gushuhira ni rugiye gushuha ruhetse none abahungu baciye baryama bose n'amatelefone bataye
pioneers, wake up, nimuze mu mining, mureke ibyo